Yesu nashimwe cyane muhawe umugisha ruhorawe yaremye ijuru n'isi. Ruva buno mwanya no bwira abantu bafise za karande Imana ibagwanirire ibakize ibahe kuhumuka amaso mumenye yuko hariho za karande mufise. Ushobora kuba ufise karande yo kurwara diabete, ushobora kuba ufise karande yo kurwara cancer, ushobora kuba ufise karande yo kurwara amaso, ushobora kuba ufise karande yo kurwara estoma, ushobora kuba ufise karande yo kurongo gutevye, ushobora kuba ufise karande yuko uzoronga ukagira divorce, ushobora kuba ufise karande yo kugenda mu rugo ntuvyare, ushobora kuba ufise karande yo gushika mu rugo ugasanga ucumfakara, ushobora kuba ufise karande y'ibindi bigwara byose. Ndumva kuri uno mwanya Yesu yobagirira neza akabatabara akabahindurira amateka. Abantu mufise karande yo kutazogura imodoka, yo kutazoronka aho muba, abantu mufise karande yo kubaho mudaheka ukavyara abana bapfa, abantu mufise karande yo kutaja mu mahanga, abantu bafise karande yo gushika mu myaka 40 bakaba bakinyutse mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'imbaraga, mu izina ry'icubahiro. Kuno mwanya ndahamagara Imana kuze ibagirire neza. Abantu bafise karande yo kubaho bamenetse umutwe, imiryango yose ugasanga imenetse umutwe. Abantu bafise karande yo kutajabuka ngo batere intambwe, ico badadaze cyose kikaca gipfa. Abantu bafise karande yo kudandaza bagahomba, abantu bafise karande yo kutumvira. Hariho abantu niyo mugiye ikintu adapfa kumvira akora ico ashaka, niyo ni karande. Yesu abasanga aho muri ibahumanure, ibugurura amaso mubone ibigeragezo muri mwo, mushobore kurondera abakozi b'Imana babatabare. Yesu abagirire neza kuri uno mwanya. Amen.